Ndabaramutse bakunzi b'insamirizi Black FM kaze munano makuru hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Ngo kudahana habonona amatungo y'igihugu no guta imico n'imigenzo vyamye biranga basokuru ni bimwe mu bituma igiturire kitagwanywa neza. Mu ntumbero yo gushira ku mugaragaro amasezerano y'umupangayi na nyene inzu hagiye gushigwaho ikigo kijeje gucungera ibiciro by'amazu yo gupanga no gupangisha arico ARCTI kugira ngo umwe n'igihugu yoroherwe mu kubaho. Nayo nk'ibihugu bimwe nka Afrika y'Epfo, Ubushinwa, Ubuhindi ndetse n'ibindi byaraye bidugirijwe itagisi ku bidandazwa bisanzwe bishora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maze abihweza ibintu n'ibindi bakabona ko ingingo Donald Trump wafatira ibindi bihugu bidashigikiye politike yiwe bizogira ingaruka mbi ku badandaza ba Amerika basanzwe barangura mu bindi bihugu. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Kevesi ndayihebura niwe dufadekanije mu hinga bw'ivyuma nayo Viviane Manirambona nije ngira ndabashikirize ndi kumwe na mugenzanje Frijase niyo neme. Huko naimejeje kubabwira mu ngingo nkuru rero ngo kudahana habonona amatungo y'igihugu no guta imico n'imigenzo vyamye biranga basokuru ni bimwe mu bituma igiturire kitaragwanywa neza. Ivyo rero nibivugwa n'urongo yishirahamwe rijejwe kugwanya igiturire no gusesagura amatungo y'igihugu Orikome. Gabriel Rufyiri harongo Orikome arashima kandi kubona umukuru w'igihugu yarashizeho igitabo ca buremezi 3 cyo gusuzuma ingene igiturire cyo gwanywa. Tega yompi Gabriel Rufyiri. Uko ya leta ifatijwe cy'ubutare ibyo byaragaragaye mu byigwa byagizwe igihe ikintu cya mbere gituma igiturire kitagwanye no kudahana hanyuma kandi no kubita la perte de valeur positive no guta imico n'imigenzo myiza yaranga basokuru gusonera ikintu cya murundi gusonera ikintu cy'igihugu aho abantu usanga atakintu bacuba erega tugeze ko tunyamaswa zikurabira genda mwibarabara abantu batwara imodoka ntibumva kujya mu w'amaguru nawe afite uburenganzira bwo kurengana mugabo abapolisi banda guhagarika urumva aho tugeze guta imico rero byancangira umwizero nuko umukuru w'igihugu yafashe ingingo yuko ashiraho igitabo buri mezi 3 hakaba ico no kwita y'amasuzumwa kandi ejo y'amasuzumwa hakaba ico kwita synergy urunani rw'abantu twese kugira ngo igiturire kuko twese twarabonye yuko igiturire arakaranda menace iterambere ku mutekano na demokrasi ni umwasi wa twese rero tugomba kugira urunani ko kumugwaniriza hamwe kuko ahantu hari igiturire nta mico myiza ushobora kuhabaza ahantu hari igiturire usanga abantu barahinze nk'ivyigenze ugaje usanga umusuma ni wasoma imbere y'abandi ivyo rero twese tugomba kubona ko ari karanda tukabigwaniriza hamwe twese hari ikintu twavuze nuko hagomba kujaho ikintu bita comité de l'intégrité comité national de l'intégrité nukuvuga umuntu wese azobanome mu mabanga y'igihugu azobanza guca n'uyo mugwi tukaraba yuko abo bantu batakuze erega nk'umuntu yakoze yiba mu rusenga akora yiba mu rugarama agakora yiba amanota mu ishuri we azorera kwiba amafaranga ya leta rero mu camake birashoboka ariko kandi bisaka umuntu wese abigira mu ngufu. Ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme risaba leta ko ba impinduka zijanye n'ingene amafaranga ya leta akoreshwa. Faustin Ndikumana avuga kandi ko leta ikwiye kuziraraba ingene yo zirakorera ku byasabwe byo hinduka mu manama hatandukanye hazarakogwa na bamwe. Tega yompi Faustin Ndikumana. Semira terakamo leta ko hoba abahinduka janye n'ingene amafaranga ya leta akoreshwa cyo bita réforme de la stratégie de réforme des finances publiques. Nayo nyine irakwiye gutegurwa kuko uravye ingene ahandi bigena canke ibigo mpuzamakungu kunda guhama no tu Burundi nyene usanga biri inyuma ari nka bijya bya IBP canke uravye barura giheruka kuba icegero ca PIFA cakozwe jo bundi na leta biragaragara ko hari amahindura akwiye. Ubwa mbere hoba ico bita umuco mu bijanye n'amafaranga leta ikoresha mu gusohora amaraporo 8 yemejwe yo kugira abone ko amafaranga karakorerwa mu bihereye ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe na kimwe bita projet d'objet de l'exécutif no kuvuga integuro yerekana ingene amafaranga leta azokoresha abanyagihugu bagahazwa
kugira ibyo bita priorité budgetaire bya nkenerwa byoje imbere bijemo tutibagiye rero najya amaraporo azarasohoka amafaranga ariko arakoreshwa mu mwaka najya amaraporo asohoka bije iheje gukoreshwa icyo bita raporo d'audit n'ijya raporo d'offendant no kuvuga amaraporo ya nyuma yerekana ngene amafaranga yakoresheje ikindi gihambaye n'aya maproje y'iterambere ingene ategurwa baragaragaye amaraporo yuko atategurwa neza ico gituma usanga ari karateba cyane n'aya maproje usanga rero atari mu ntegura amafaranga leta izokoresha projet hors budget n'ibintu byo kuganya cyane aho usanga ibikorwa ko birakogwa kandi bakuhariya mugabo gasanga muri budget ya leta nta na hamwe yabona ingene amahera yo gukora amaproje ari karava n'ingene ari karakurikirana ikigira gatatu n'ibijanye n'ingene intego y'amafaranga leta ikoresha yisunga ya migambi mikuru y'igihugu ari bijya hangiro rikuru y'igihugu ari bijya by'intumbero y'ibihumbi na 2040 vision 2040 canke iyi nteguro ya plan national de development yo ku myaka 5 hari ubugira kane bijanye no kurenza amafaranga abantu bamwe bakoresha dépassement budgetaire ayo baguhaye ukayarenza cyane ndashobora kwerekana gituma wayarenza ikindi gihambaye corabwa n'amasoko ya leta kiramwe kasemera Muyavugwa mu gisata cy'amagara y'abantu nka mu ntumbero yo korohereza abarundi bose ibitaro Polyclinique Teresia biri mu gisagara ca Bujumbura barazanye icyuma cyo gupima abagwaye cyitwa scanner bakaba baragabanirije n'ibiciro byo kwipimisha ku bice 50%. Iryo gabanurwa ry'ibiciro rero rikazomara iminsi ndwi rikaba ryatanguye kuri wa mbere gushika ku wa ndwi Ndamukiza. Ivyo bikaba bivugwa n'urongo ivyo bitaro Janvier Nibaruta akavuga ko bafise n'abahinga babinonosoye bashoboye gukoresha ivyo bikoresho no kuvura indwara tega yompi Janvier Nibaruta abarundi abaduga ruguru abaja hehe abava ruguru canke abo ngaha mu gisagara bayironka bagoye kwiyumviriye kuzana iyo kugwego rwo hejuru kubera yuko ibitaro dufise ico no kwita icivugo cyo kwifuza guteza imbere ibijanye n'ivy'ubuvuzi ku bijanye n'ibiciro muri iyi ndwi uhereye no munsi twazogeza itariki indwi z'uku kwezi dufise ibiciro bigabanije ku bice 50%, no kuvuga ngo ibiciro bisanzwe bihari ari nk'igiciro cyari nko ku 500 by'amarundi examen kana kiri ku 500 by'amarundi aje muri yindi azoyikorerwa ku 250. No teraka umuntu wese kumbure yarakeneye canke yifuza kugisha scanner ko yo nyaragasa abishoboye igihe ciza ku bantu kumbure muri iki gihe hari ako kabijya ko kugabanya ibiciro. Turafise abafundi abono kwita abafundi ba foroma banonosoye ibi bintu bijanye ni radio bijanye scanner ecography bijanye no kuraba ama image bashika kuri 5 bakorera ngaha bashobora gukoresha ivyo bikoresho. Hejuru yabo turafise nabo baganga babinonosoye arivyo bigiye aho bita ba médecin radiologue nk'aba médecin spécialiste en imagerie médicale bakora ngaha baza bakurakuranwa kugira ngo badashe mu vyo kugira ama interpretation ivyo aya makuru mushobora kuyasanga ku mugangurukana bumenyi nka Facebook canke YouTube Black Media. Inyuma y'akaruko gato rero tushatubandanya n'amakuru twabateguriye. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imibano aho ngo mu ntumbero yo gushira ku mugaragara amasezerano y'umupanga na nyene inzu hagiye gushigwaho ikigo kijejwe gucungera ibiciro vy'amazu yo gupanga no gupangisha ARCTI kugira umwene gihugu yoroherwe mu kubaho. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru c'abamenyesha makuru n'abavugizi b'inzego z'igihugu geruka kubera mu ntara ya Rumonge. Tega yompe Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo amajwi tukayakesha iradiyo nkuru y'igihugu. Kibazo kijanye n'amazu yo gupangishwa n'ibiciro by'amazu yo gupangishwa n'ingene vyogenzurwa mu nama shikiranganji yejo bundi carizwe hacashigwaho umugwi ugiye kwiga neza ishingwa ry'urwego rujeje kugenzura ibijanye n'ivyo bintu byo gupanga no gupangisha amazu. Ico kigo kizoba citwa ARCTI
agence de régulation des transactions immobilières aha hazojamwo n'ivyo bintu mugabo bitarashika ngo ico kigo kijeho ongere tuvunira akagohe abarundi ongere tuvunira akagohe bene Burundi baba bene gupangisha amazu bamenye yuko uku mubona hari turagishinga n'abaduzi ibiciro vy'ibifungurwa abaduzi ibiciro vy'ibidandazwa abaduzi ibiciro vy'ibyankenerwa ku bene gihugu nabo nyene iyo bagiye kuduza ivyo biciro bafatwa nk'abo bariko baragirira nabi umwene hanyuma mugabo kandi mvunire n'akagohe n'aba bapangayi nabo nyene ni vyiza ko amasezerano yo gupanga mutoyagira akanywa ababo nimuyagira akanywa ababo kuko iyo ugize akanywa ababo niyo urenganijwe bibera mu kanywa ababo nyene abantu bogerageza ayo bapanze kakamenyekana gushika umunsi ico kigo kizoshiraho urugero kuko iyo ibintu bigiye kurenga urugero nk'uko ubona ku biciro vyimonogoza bituma kwa kubaho neza kwa bene igihugu kunanirana. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'uburimyi aho kuri wa kane hatangujwe ku mugaragaro umugambi bise Gradire. Uwo umugambi wo gushigikira abarimyi bato bato nkuko bivugwa n'umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ruganda rwo gushira habona uwo mugambi. Diodoni Ndayirukiye akavuga ko gukarihiriza ubumenyi mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe bituruka kuhindagurika ry'ibihe guteza imbere ibiterwa by'ibigori n'umuceri hamwe n'ubworozi bw'inkwavu ari bimwe mu bigize uwo mugambi Gradire. Uwo mugambi Gradire ukazotwara miliyoni 191 z'amafaranga y'amanyamerika. Ino nkuru turaza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Leta y'u Burundi yasohoye ibiharuro by'ifata kibanza byavuye muri rusasumo y'abarundi bose n'uburaro yabaye mu mwaka wa 2024. Ivyo biharuro vyerekana ko abarundi bageze ku miliyoni 12,332 n'amajana 788. Ibice 52 n'ibice 2 kwijana by'abarundi bigizwe n'igitsina gore nayo ibice 47 n'ibice 8 kwijana bikaba bigizwe n'igitsina gabo. Nayo ingo ziri mu gihugu zikaba zishika ku miliyoni 2,724 n'amajana 457 ibice 85 kwijana n'ibice 7 by'abarundi bikaba bibeshejweho n'uburimyi. Intara irimwe abantu benshi akaba ari intara ya Bujumbura hagakurikira intara ya Butanyerera Gitega Burunga hama hagakurikira intara ya Buhumuza. Ano makuru tuyasozerere kuyavugwa mu makungu aho ibihugu bimwe bimwe nk'Ubushinwa Afrika y'Epfo Ubuhindi ibihugu byo mu bumwe bwa Buraya n'ibindi vyaraye bidugirijwe itagisi ku bidandazwa bisanzwe bishora muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo bikaba biri mu iteko ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump. Abihweza ibintu n'ibindi bakabona ko ingingo Donald Trump afatira ibindi bihugu bidashikiye politike yiwe bizogira ingaruka mbi ku badandaza basanzwe barangura ibidandazwa mu bindi bihugu ndetse n'abaguzi. Ino nkuru tuyikesha radio y'Abafaransa RFI tukayishikirizwa na mugenzi wacu Cynthia Niyimubona. Uca leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yarasinye itegeko rishasha arijanye no kurihisha amakori ku bihugu bimwe bimwe bisanzwe bishora y'ibidandazwa. Muri iryo tegeko biboneka ko hari ibihugu vyadugirijwe ibiciro ku matagisi. Igihugu cy'Ubushinwa kikazorihishwa ibice 34 kwijana, igihugu ca Afrika y'Epfo kirihishwe ibice 30 kwijana, igihugu cy'Ubuhindi kizotozwa itagisi y'ibice 26 kwijana, umwe bwa Buraya nabwo uburihishwe ibice 20 kwijana, igihugu cy'Ubuyapani ibice 24 kwijana, igihugu cha Israeli ibice 17 kwijana, igihugu cy'Ubwongereza kirihishwe ibice 10 kwijana, Turukiya ibice 10 kwijana, hamwe n'igihugu ca Brazil kizorihishwa ibice 10 kwijana. Ibi bikagaragaza ko ibihugu bidashaka kwiyunga na politike ya President Donald Trump ari byo byashitswe ko amatagisi adasanzwe ku bicuruzwa. Ku mugabane wa Afrika, igihugu ca Afrika y'Epfo kikaba ari cyo igihugu cyo muri Afrika gihangayikishije igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Nayo umuyobozi mukuru w'ibanki y'Iburaya Christine Lagarde amenyesha ko ayo makori mashasha yatangajwe na President Donald Trump azogira ingaruka mbi ku isi yose na cane mu byo guhanahana ibidandazwa. Umuvugizi wa leta zunze ubumwe za Amerika we amenyesha ko President Donald Trump ashaka ko Amerika yisununura mu bijanye n'ubushobozi bwo guhangana ku masoko n'ibindi bihugu. Abihweza ibintu n'ibindi bakavuga ko
abacuruzi bo muri leta zunze ubumwe za Amerika basanzwe barangura ibintu hanze bashobora kuzoca badugiriza ibiciro abaguzi. Mwamenya ko iyo ngingo ya Perezida Donald Trump itegekanwa kuzoshirwa mu ngiro kwigerekerezo rya 5 Ndamukiza ko bidandazwa bizorihishwa ibice 10% hamwe no kwigerekerezo rya 9 Ndamukiza ku bidandazwa biva mu bumwe bwa Buraya hamwe no mu gihugu c'Ubushinwa. Haniho rero amakuru twabateguriye hagarukiye ariko kuba biyafatiye hagufi mu nkundire ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize ngo kudahana habonona amatungo y'igihugu no guta imico n'imigenzo byamye biranga abasokuru ni bimwe mu bituma igiturire kitagwanywa neza. Umuntu mbero yo gushira ku mugaragaro amasezerano y'umupangayi na nyene inzu agiye gushigwaho ikigo kijeje gucungera ibiciro by'amazu yo gupanga no gupangisha ARCTI kugira ngo umwe n'igihugu yoroherwe mu kubaho. Nayo ngo ibihugu bimwe bya nka Afrika y'Epfo, Ubushinwa, Ubuhindi ndetse n'ibindi byaraye bidugirijwe hitagisi ku bidandazwa bisanzwe bishora muri leta zunze ubumwe za Amerika maze abihweza ibintu n'ibindi bakabona ko ingingo Donald Trump afatira ibindi bihugu bidashikikiye politike yiwe bizogira ingaruka mbi ku badandaza ba Amerika basanzwe barangura mu bindi bihugu. Ndabashimire cyane rero mwebwe mwese marimo yateza abiri shimire Kevesi ndayihebura yari karamfasha mu hinga bw'ivyuma Viviane Manirambona nije nayiko ndabashikiriza ndi kumwe na mugenzanje Frijase niyo nemera ndabike banure rero mubandanye mugira ibihe byiza. Black FM, the